agire Kedo akaze umukozi w'Imana Reverend Pasteur Sylvestre adushire amaboko y'Imana asengere porogaramu yose ibintu byose bikorerwa hano kugira ngo Imana ibirimo tumuhaye kaze mwese mubyagurutse kugira ngo dusenge Imana. Mana yacu wewe mw'isi turagushimiye ko wemeye kurema umuntu amushyira kuri iyi si kugira ngo ayibanze. Turagushimiye Mana kubw'urukundo n'ubuntu bwawe tubwira umunsi ku munsi. Rero tuzaniye hano Mana kugira ngo tuganduke umubyeyi wacu, umukunzi wacu, umumama wacu Bibiliya. Turagushimiye ko abantu bamaze gushika muri iki kibanza kuko bumviye ijambo ryawe ry'urukundo, baje kuremesha no gufata kugira ngo gutozera urubanza. Ndasaba umuntu wese yashyize hano Mana kugira ngo mundezagire kandi ko umuharure mu kigo ndakweretse ikibanza kugira ngo ihezagire umwanya wose ugiye kuhamara kumva amahoro yawe, kandi ingabo zawe zo mu ijuru zitungere umutekano, amajambo azava kuvugirwa, ibikorwa byose bihabera, ibinyobwa turabihezagiye bigire neza. Kandi Mana turasengeye n'abandi batusanza n'izi kugira ngo bagire neza. Reka umwanya w'ubuto. Amen. Dusabe abategereje kwakira abashyitsi, bashyize hano bakirira abashyitsi. Bategereje kwakira abashyitsi, turababwira porogaramu igiye gukurikirana. Urugendo rwawe amahoro, tuzama twibuka igihe twabanye nawe muvyeyi wacu, cabaye igihe ciza cane. Warakoze mama watuvyaye. Show
utari kuratwumva muri kano kanya, iyi ndirimbo abana bawe turayigutuye, ruhuka amahoro. ukugene mwagiye muza kumusuhuza, ukugene mwamuherekeje n'iteka ridasanzwe. Ivyo rero tukaba twarabishize ku muzirikanyi, tukaba natwe tubemereye yuko nihagira ibintu nk'ivyo bibashikira canke nimwaronka akaryo kugira kuguca mu bihe vyiza, abadukomishwashwa natwe tubitana. Nkuko mubizi, ubuzima bw'uyu muhisi Edwine bwaranzwe n'urukundo rudasanzwe. Urwo rukundo mwagiye mutwereka nirwo rwamuranga. Edwina mu bihe byiza by'umunezero yafata iya mbere mu kuza kwifatanya n'abanezerewe, habe mu ngorane, mu magorwa, mu makubo, yaseruka ubwa mbere akababarana n'abababaye, mbere se akanajurushirizaho kubabara abababaye ubwa mbere. Edwina nkuko musanzwe mubizi, yari amaze kuronka abana bakuze, eka yari umupfasoni mu rugo rwiwe kandi akaba ari we abazwa ijambo. Edwina asize abana 5, hariho umwe atari hano. Muri abo 5 nkuko musanzwe mubizi, umuryango wahisemwo gutora uwo musubirira, uwo mufasha muri ico gikorwa cya inarugo, akaba ari we yanatashwa n'urugo rwiwe. Mu rugo murazi ko hama hari ingorane nyinshi, mbere se si n'ingorane, haraba n'ibintu byiza. Muri ico gihe hama hariho umurongozi. Edwina muri uyo muryango w'abana 5 yarabitunganya neza, akarongora nk'umushinga ntahe ibintu byose byaza bigana uyo muryango. Kuri iyo mvo abavandimwe, abana ba Edwina barahisemwo kutwitura no kubaza
ukugene twoba tubabona kugira ngo tubafashe gutora boza arabazwa ibibazo Ridwina yamahangana. Umuryango umaze kuja hamwe baratoye umwe muri abo bane bari hafi, akaba ari we Nshimirimana Anita. Wasavye mudufashe mumukomera amashi kuri uyu mwizero umuryango wamuhaye. Ntiriwe ndarandira kuri uyu munsi wa nyuma, iyo ubazwe ijambo mu rugo yitavye Imana, hari ukuntu mu mico yacu twama tubaza ntabo yoba yaraheraniye canke abari bamuheraniye. Karaba akaryo aho uw'umuryango washimye gushira imbere aho afatira ijambo ahejeje, naho bitari kuri porogaramu, umuntu wese yoba yari afise ikintu abaza Ridwina, umukama akaba yaramuhamagaye, ico kintu kirakwiye kuja ahagaragara mu muryango. Rero ntimutinye guserura ayo madeni mwari mumufitiye canke abo yari afitiye, kuko yari ahazwe n'ivy'ubuzima. Iyo umuntu ariko aranigana n'ivy'ubuzima hirya no hino, agenda asaba akadeni kugira barabaho, ibyo rikaba ijambo. Ntiriwe ndarandira, mboneyeho akaryo kubashikiriza uno mubira. Uyu mubira nimwe mwaje muwuzanye, muwakire, muwuhereze umutima ushima, umutima wo kwiyunga hamwe n'abandi mu bihe nk'ibi. Mubira ntiwongezwa, mugabo irashika umuntu ntaronka akaryo kukuwuzana. Muri kano kanya hariho ababa baje bawuzanye ukundi, turabaha akaryo kugira mushikirize. Nkaba ndangije ndabashimira kuri uyu mutima mwiza wo gushigikiranira ntagiye mutwereka mu muryango, natwe tukaba twiyemeje tuzoba turi kumwe mu bihe byose. Nitugire Kristo. Arakoze cyane mutama wacu yaserukiye umuryango ku ijambo ryiza dushikirije. Reka duhe kaze rero Nshimirimana Anita, nkuko mwavyumvise ko ari we yizigiwe n'umuryango kugira ngo ashobore guhangana na vya bibazo Ridwina yahangana navyo, nawe avyaguruka agira akajambo dushikirije, anatwemerere ko azobidukorera neza. Katumuhe kaze. Yesu ashimwe. Tugira amahoro n'ubumwe mu miryango yacu. Mfashe kano kanya ko kubashimira vy'imvamutima mu bihe mwama mutwereka urukundo ntangere, mwama mubana natwe mu bibazo, mu munezero, muri vyose twama tubabona mutwifatanya. Hama nongeye gushimira abavukanyi banje babonye ko bikwiye bakanshira imbere yabo, ariko ndabasavye, ndumwe sinoshobora.
ariko turi kumwe tugiye hamwe tukaja inama n'ingingo tukaba umwe vyose bizoshoboka. Babinkundire rero kandi dushobojwe n'Imana vyose bizogenda neza. Hanyuma nibaza ku kibazo cyabo yarafitiye amadeni cyangwa bari bamufitiye baba baradushikiriye, nibaza ko atakihari. Hanyuma mama yarafise umuryango, twari dufise ba muyomba bacu, twari dufise inshuti ziwe, turazemereye ko tuzoziba hafi buri bihe vyose. Igihe nabo bazoba badukeneye, nibaza baduhamagaye, tuzobanguka umuryango wo kwa Ritwina. Hanyuma mfashe kano kanya vy'imvamutima gushimira mwebwe abubahwa muri hano mwese mwaduteye rino teka, kuko twari gutamba twirorera. Ndashimiye cyane Pasiteri Sylvestre, yama tuba hafi, yama dusengera kuva mama gwara yikoreye uwo mutwaro gushika uture. Nongeye gushimira na nyakubahwa Mugwizatunga Venera, yama tuba hafi buri bihe vyose. Nukuri Imana yo mwijuru niyo kumuhezagira, yaramuhezagiye, niyo kuguma imwuzuriza, kuko mu bibazo mu munezero twama tumubona nk'umuvyeyi wacu atuba hafi. Imana imwongera umugisha. Turashimiye n'abandi bose bari hano, twama tubabona mu bibazo, ntitwobadondagura ntitwobaheza, kuko turababona muri vyinshi. Nukuri Data wo mwijuru azabarose umwe wese icyo umutima wifuza. Hanyuma uru rukanwa nimwe mwaruzanye, mu rusome umubira ntiwongezwa, kuko mwawizaniye. Mushishikare kuwufata ubagwe neza. Imana yo mwijuru ibaha umugisha. Murakoze. Urakoze nawe kandi uvuga ijambo neza, wamaze gukamirika ni sawa. Ndabona uzobikora neza nk'uko wabitwemereye. Reka duhe kaze rero umuvukanyi Siliveri nawe agira akajambo ashikirije ubwa mushikiwe yarendutse imbere y'Imana. Ashinga ntaye bafasoni namwe gwaruka mukorera ngaho kire Kristo. Ndakengurukiye abantu bose badufashije urubanza, kuko byinshi mukuru wanje Kristo. Ndashimiye n'ukuri ukuntu mwadufashije igihe kinduze ingorane twagize byose, nkaraba n'ukuntu kumbe umuryango wa Ezayo ntiwahonye. Ritwina yarafishe abajyango benshi cyane rwose. Ritwina igire mu ijuru. Ikindi nosaba nuko nimudehukirwe, mugume mutuja imbere n'ukuri. Tusigaye turi ngewa abantu banyakubawa udaseragiye Ritwina aragenda, nisigaye na Oliva na Niseti. Aho rero muturabe neza vrema. Ndashimye cyane rwose ko dufise umuryango urakwiye. Ndakengurukiye n'ukuri mwese muri ngaha, mutugume hafi kuko mwagumye hafi urubyaro rwo kwa Ritwina. Ndangije nshimira n'ukuri murota Imana iyo mugenda hose uzogira ingorane nawe nyene, nawe bamwe turi nawe mfatwa tuzobashikako. Nukuri ndakengurutse kuko ibintu byose
abihejeje nashira imana abihejeje nshimiye mwebwe mu muryango wacu muzo tugume hafi tugire Kristo. Onke arakoze. Muyomba avuze neza ati nukuri dusigaye turi inkehwa, dusigaye turi batatu badatana mu ndagano, nukuraba mubandanye mutuba hafi mudufata mu mugongo nk'uko mwami mubikora kuva na kera. Reka duhe kaze rero Reverend Pasteur Deo Kubwayo Mathieu nawe ku izina ry'abakwe nawe agira akajambo ashikirije, tumuhaye kazi. Mana yacu yabwa icyubahiro. Haleluya. Hanyuma banje gusaba imbabazi mu kumubona nambaye siko nama nambaye mu maso barangira ko yarashe ijisho biba ngombwa ko mbameze gutya, mpamvu mwibaza ko ari amafyeri canke ari ububingwa canke ububire. Murakoze cyane kuntahura. Hanyuma rero mu izina ry'abakwe turagomba bwa mbere dushimira Imana cyane, mumfashe tuyikomera amashyi ukuntu twebwe abakwe yadutumbereje muri uyu muryango wangeze ahayo hakavamo Ridwina. Mu by'ukuri yaduhaye, twahakuye abageni beza bwa mbere bakunda Imana, hanyuma kandi bakunda n'ibikorwa. Imana ishimwe cyane. Kandi abageni nyene bafitaniye ubumwe n'urukundo, kanatsinda bari bafise aho babivoma. Rero nagomba mvuga iki nk'umwe yaserukiye batoyi banje, ndabise batoyi kuko nije ndi umukwe mukuru. Umuvyeyi wacu Ridwina yatuba hafi muri byose kandi yaduha ijambo. Aha rero cyane cyane ndiko ndabwira ubusubiriye Ridwina, ndamwibutsa n'ivyo yahora dukorera. Nibuka ko kenshi mu minsi mikuru ya Pasika yadutuma ko twese abana biwe n'abuzukuru, hanyuma kenshi umunsi mukuru wa Pasika twawurira muhiri wiwe. Ridwina wa kabiri ngira ngo aravyibuka. Nibaza ko abandanije nk'uko yabitwemereye bizoba ari vyiza cyane. Hanyuma nabamuyomba nuko nkuko Mutama Silver yabivuze, batube hafi natwe tuzoba hafi. Ikindi naco nuko umuvyeyi wacu cyane cyane nivuze ko jewe yanyita Yohakimu, ko Yohakimu ngo yari umwana wiwe w'imfura w'umuhungu yitavye Imana. Nyuma yaho nta wundi muhungu yasuye kuronka, ukuvuga jewe niyambonye yambwira ngo yampamagara Yohakimu. Ndiko mbwira rero Ridwina wa kabiri ntaco yakora tampamagaye ngo angishe inama. Rwabo rubanza habaho bamutumiye, yabanza kumbaza mbega ubona twabigenza gute. Hanyuma kenshi twama turi kumwe. Nasaba rero ko ubwo bumwe bwo bandanye, nkaba mboneyeho n'akaryo ko guhamagara Umugisha. Imana yaduhezagije wose, kuvuga abuzukuru bashike hano bose kugira ngo Ridwina wa kabiri yongera babone n'abantu babone, amenye n'ivyo yemanze ivyo ari byo. Abuzukuru bose aho muri mushike hano
nje nsaba na batoyi banje bashike hano waratibitse umukanda natwe turawutsiburura kugira ngo mutubone sivyo none zama tubigushimira muvyeyi wacu turuko rero mutubona hariho umwe atashoboye kuboneka muraba buzukuru nuko rero mudusengere kugira ngo tuzobandanye dufatanye mu nda hanyuma n'abana bacu nabo bibabere icyitegererezo hanyuma inshuti n'abajyango nabo nyene dushishikare kuba icyitegererezo nuko rero murakoze kuduha kano kanya kandi kutwumviriza turangize dushimira Imana tuyikomera amashyi menshi cyane sinzi muri aba bene batoyi banje ko hari ufite icyo avuga murakoze cyane uko babyisabiye bari kumwe n'abafasha babo dusaba abakozi b'Imana bari hano babyaguruke mu byubahiro byabo kubw'amavuta Imana yabasize basengere uyu muryango kaze abakozi b'Imana. reka dusabe umuntu wese atumberane n'abiwe reka ndabasabe tubyaguruke mudufashe kubahesha umugisha. Mwami Imana uhambaye, Imana y'ububasha bwose, turagushimiye kubw'urukundo n'imbabazi wamutugirira ku munsi kandi tukabona uduhezagira uko bukeye uko bwije. Turagushimiye kuri uyu munsi tugeze ko aho twibuka uwacu yatuvuyemwo tutamwanka, ariko kuko ari we wabigenye ngo bibe uko. None turi imbere yawe tukwereka uyu muryango yasize kugira ngo tubasabire umugisha uvi wawe. Turabasabira kugira ngo barindwe nawe, ubahe mwami ibibabeshaho. Turazi yuko wabavuyemwo yabafasha muri byinshi, ariko kandi we uri kumwe nabo ntaco bazokena. Ushishikare kubana nabo, ushishikare kubazigama, ubarinde ico cose co batera ubwoba, naho biyumvira ngo basigaye ari bake, ariko si bake imbere yawe. Mwami Imana yacu ubahezagire, kandi turagusaba ngo aba bana bakiri bato ubahe gukurira mu buntu bwawe, maze bazobone abana babo, abuzukuru n'abuzukuruza. Turagushimiye kugiye kubazigama, turagushimiye kugiye gukora igitangaza mu miryango yabo. Tubisabye twizera mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Arakoze cyane byagire. Sinzi ko nk'uko mwabyumvise waserukiye umuryango yabivuze, sinzi ko hari ufise akajambo yoshikiriza ari nk'akadeni yari afitiye uyu muvyeyi yagiye, canke hari icyo yishuza. Mugabo numvise Anita avuga ngo ntawigeze aza, titwizere yuko mama yari umwere ata amadeni yari. Nimba atawushobora kuboneka shaduha kaze abafise ama envelope bayahe abantu kugira ngo uwaje azanye umubira bitakunze ko aza yikoreye, ariko akagendana uwo mubira mu mufuko
baciye amuha envelope kugira ngo ashobore gushigikira uyu muryango. Nyuma yaho turasubiza ijambo mukuru w'umuryango yongere avuga akajambo ko gukengurukira abantu bose bitavye no rubanza. Turangiza n'isengesho umukozi w'Imana Silvestre yatanguye asenga acarangiza asenga. Kaze batuzanira igiseke hano imbere kugira ngo dushobore gutanga uyu mubira, hanyuma turasubiza ijambo umukuru w'umuryango kugira ngo avuge akajambo ko gukengurukira umuntu wese yitavye no rubanza. Waratibitse umukanda natwe turawutsiburura, ivyo tuzama tubigushimira muvyeyi wacu. Dusigaranye agahinda kenshi, ntazosubira kuduhoza nkawe. Waratwitwararika mu bihe bigoye, niwe watureze udushitsa aho tugeze. Uratwitangiye mw'ijuru, dufise ivyizigiro tuzobonana. Tuzogusabira nawe udusabire, wame uyu munsi uri hejuru wo gusezera ijya nyuma. Umuvandimwe akaba ari n'umuvyeyi n'umunyokuru ugwaruka runini. Turabakengurukiye cane bivuye ku mutima. Turabakengurukiye dusubira dukenguruka umutima mwiza mwatweretse kuva kigwara kumushingura no kuri uyu munsi. Eka ntimwigeze muruhuka. Natwe kubw'umuryango turabemereye yuko tuzoyifatanya namwe, haba mu bihe vyiza canke ibihe bigoye. Twabonye umuryango bawutweretse neza, natwe turi hano muratwibuka. Muri ivyo bihe tuzoza kubashigikira. Nkaba ndangije ndabipfuriza amahoro y'Imana, mugire urugendo rwiza yo mwaje muva, mushike mushikiriza n'uyo mutima w'urukundo abo mwasize iwanyu. Nitugire Kristo. Abasabe duhe Imana icubahiro, dusenge. Uhoraho Imana ihambaye kandi igira neza, twongeye kugushimira kuri Imana igira neza, yuzuye urukundo rwinshi n'ubuntu bwinshi. Warabitweretse mu minsi ya nyuma ya Ridwine, aho yakwiyegereje mbere akakwiyegereza cane agasozera neza. None kuri uyu munsi nk'umuryango, inshuti, abavukanyi, abakunzi, twongeye gukoranira hano kugira ngo tumwibuke, tumusezere ubwa nyuma, kandi nk'uko imico y'iki gihugu iri, kugira ngo turabe ingene umuryango uzobandanya cane cane mu by'uburongozi. Kuko nk'Imana washimye ko abantu babaho bakavukira mu miryango bakayikuriramwo, imiryango ikarondoka
hakabaho urukurikirane rw'abantu, generasiyo zigenda zikurikirana. None Mana, twamaze kubona ugiye gusubirira Ridwine mu kurongora uyu muryango. Madame Anita twongeye kumusengera kugira ngo umuhe ubwenge, azoba imboneza muri uyu muryango, awereka inzira nziza y'urukundo n'ubumwe nk'uko Ridwine yabikora, mbere azorushirizeho. Turagushimiye Mana ku bikorwa byiza wakoresheje Ridwine ari hano kuri iyi si, naho ari iwawe paradizo, ariko kandi hano tubona abana biwe, tubona abuzukuru, turamubona ariho. Nico gituma twongera kubigushimira, kandi Mana tugushimira no kubw'abantu bose baje hano kwifatanya n'uyu muryango. Ijambo ryawe ridutegeka kubabarana n'abababaye, tukanezeranwa n'abanezerewe. Uyu muryango watwemereye ko izindi manza zose zizobaho, zaba nziza canke iz'umubabaro, ko bazokwifatanya natwe. Reka ibyo bemeye uzobashoboze kubishira mu ngiro, kandi Mana ko dusozereye tugiye kuva hano, hariho abagiye mu zindi manza, hariho abagiye mu mihana n'ibindi bitandukanye. Turabasengeye Mana ngo uko wabazanye amahoro tuze kumva wabashikanya amahoro. Abagiye mu zindi manza ubane nabo. Izuba ryarakwakiye, waratibitse umukanda natwe turawutsiburura. Ivyo tuzama tubigushimira muvyeyi wacu. Usigaranye agahinda kenshi, ntazosubira kuduhoza nkawe. Waratwitwararika mu bihe bigoye, niwe watureze udushitsa aho tugeze. Uratwitangiye mw'ijuru, dufise ivyizigiro tuzobonana. Tuzogusabira nawe udusabire, wame wibuka ko natwe turi inyuma. Uratwitangiye mw'ijuru, dufise ivyizigiro tuzobonana. Tuzogusabira nawe udusabire, wame wibuka. Golden Paint ni imwe mu mahinguriro akorera hano mu Burundi. Ni ihinguriro rihingura amarangi atandukanye y'ubwoko bwose. Muri ayo marangi ushobora gusangamwo World Master, ni imwe mu marangi ameze neza cyane, ashobora kumara ikiringo cy'imyaka 10 utarahindura iryo rangi. Hakabaho na Weatherguard, imwe mu marangi ashobora kurinda imbeho ndetse n'imvura. Ushobora kuronka n'izindi zose wifuza. Golden Paint dukorera hano mu gisagara cya Bujumbura, muri quartier Industriel, Avenue Boulevard Melchior Ndadaye, à côté de station Mogas. Akabigare ushobora kugira komande y'amarangi yose wifuza, ugatanga n'umunsi wifuza ko iyo komande kwigushikirako, ikagushikira mu kanya gato cyane. Wowe ufise ikibazo, duhamagare kuri 69 ubusa 38 cyanye 75 980 882 cyangwa ukaturondera 79 834 398 cyangwa mukadusanga aho dusanzwe dukorera muri quartier Industriel, Avenue Boulevard Melchior Ndadaye, à côté de station Mogas. Ugira ushike gato kuri Brarudi uva kuri lycée du Lac Tanganyika. Golden Paint turabambira.
abambere